iwacu amahoro iwanyu ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi bigiye guhagarika amasezerano yagiraniye n'ishirahamwe Proserve yo kubaka akarere kadasanzwe k'ubudandaji ka Warubando muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, inyuma yaho amasezerano yari yashizweho mu mwaka w'2018. Impamvu ngo nuko ayo masezerano atubahirijwe kandi ngo ku mahegitari 600 hamaze kubakwa agasoko gatoyi. Ivyo bikaba vyavugiwe mu nama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Iyindi ngingo yashizweho ngo nuko imanza zoza ziraba ku munsi wa gatandatu n'umunsi w'Imana gusa kubera vyibonekeje ko umugera wa coronavirus ugwirirana. Kuri w'Imana igenekerezo ya 12 Nyakanga, ishirahamwe rijere kurwanya ibiyayuramutwe Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue yaratanze ibikoresho vy'ishuri bigizwe n'amakaye n'ikaramu ku bana 50 bava mu miryango ifise amikoro make muri zone Rohero, komine Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa kikaba catunganijwe hishimikijwe icivugo na ntaho nikora ategerezwa kwiga kuko iyo ateguwe neza araterera mu gushikana igihugu kw'iterambere. Uwurongoye iryo shirahamwe Valentin Havyarimana yashikirije ko ico gikorwa cakozwe mu ntumbero yo gufasha abo bana badafise amikoro nabo ngo babashe kwiga kubera ko nabo iyo bitaweho bashoboye guteza igihugu imbere. Kandi ngo bikaba biri mu ntumbero z'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF. Mw'itangazo buramatari w'intara ya Ruyigi yaraye ateyeko umukono yamenyesheje ko kubera ko habandanya hibonekeza abantu batubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikingira ikiza coronavirus mu ntara ya Ruyigi, uburongozi bw'iyo ntara bwashizeho ingingo zo kubandanya buca ihadabu abo bose batubahiriza izo ngingo. Abo nabo akaba ari abinjira mu masengero badakaravye, abaramukanya bahana amaboko, inkokora, ingumu canke bagwana mu nda, abadafise ubukarabiro aho hose hakoranira abantu benshi nko mu marestora, mu bunywero, mu maparikingi no mu masoko, abunguruza abantu batambaye ubufukamunwa, abiyunguruza batambaye ubufukamunwa haba ku mapikipiki, amakinga no mu miduga. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 11 Nyakanga mu mwaka wa 2021 hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bwa mbere usanzwe uhimbazwa kuri buri wa gatandatu ugira kabiri w'ukwezi kw'icenda. Mw'ishami ry'ishirahamwe rijeje gutabara imbabare kwa Rouge Gitega, abantu barenga 4,000 bagwiriyemwo ugwaruka baramaze guhabwa inyigisho z'ubutabazi bwa mbere. Abangana 152 bakaba bararonkejwe impapuro zivyemeza. Ishirahamwe Scout Guide Uni du Burundi yatanze amakaye ku bana 105 muri site yo ku Mase iri muri quartier industrielle muri zone Ngagara, komine Ntahangwa, mu gisagara ca Bujumbura kuri w'Imana igenekerezo ya 12 Nyakanga mu ntumbero yo gufasha abo bana ngo bazotangura ishure neza. Hakaba hari ku civugo indero n'umushinge w'iterambere ry'igihugu. Ico gikorwa kandi catunganijwe n'ishirahamwe ry'abascout ifatikanije n'iry'abandi bene wabo baba mu mahanga bahurikiye mw'ishirahamwe Diaspora in Action hamwe n'ishirahamwe International Communities Dynamics ryo mu gihugu ca Ireland. Inyuma yaho abantu batari bake bitura urwego rujejwe kugenzura itumatumanako ry'amakuru mu Burundi ARCT rondeza ngendanwa zabo zibwe, umuyobozi mukuru w'urwo rwego Samuel Muhizi avuga ko ubuhinga bwo gufuta kuri rezo inomero ya seri
ya telefone yibwe buriko burategurwa aho ivyigwa bijanye n'uwo mugambi bigeze kure. Abasore n'abigeme 8 bahurikiye mu ishirahamwe Ajecomusad baheruka guheza amashure yisumbuye bakaba bariyungunganije mu gukora ingwa. Barafashije abana 50 ku mutumba Kobero muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga mu kubaha umwe amakaye 5 n'amakaramu 2. Ku mugoroba wo kuri w'Imana igenekerezo 12 Nyakanga ku bitaro vy'akarere vya Gitega hibonekeje imirongo y'abanyeshure bakirindiriye kwipimisha umugera wa coronavirusi. Ni mu gihe ubushikiranganje bujejwe indero bufatanije n'ubujejwe amagara y'abantu bwari bwafunditse ko umunyeshuri wese yiga mu mashure y'indaro ategerezwa gusubira ku ishure abanje kwipimisha ico kiza. Hakaba hapimwe uyu munsi abarenga 800, hari n'abatashoboye gushikirwa. Ni mu gihe iryo sekeza yo gupima uwo mugera wa coronavirusi ku banyeshure biga mu mashure y'indaro rizohera kuri wa kabiri igenekerezo ya 14 Nyakanga nk'uko vyateguwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganje bujejwe indero. Mu ntara ya Rumonge, musitanteri wa komine Rumonge yategetse umukuru w'umutumba Minago nabo bafashanije kwegeranya amafaranga 15,000 ku muntu wese yaronse imfashanyo y'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho imfungurwa PAME kuri wa gatanu kuyasubiza atakirinze gusabwa, kubera ko abakuru b'imitumba gusaba kunyaga abo barongoye ahubwo batorewe kubatunganiriza. Mwijoro ryo kuri wa gatandatu mu ntara ya Bururi komine Mugamba abantu 12 barakomeretse barashwe aho baguye mu mutego w'abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho ahitwa Cogo kwibarabara ry'igihugu inomero 7. Bamwe bari mu modoka yo mu bwoko bwa Hiace, abandi bari mu modoka yo mu bwoko bwa Fuso, hari n'uwari kwipikipiki. Juvan Ndayikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi avuga ko imodoka kizimya moto yo mu Rutana itashoboye kuzimya iyo fuso yarimwe amakara, kandi ngo abagizi ba nabi bari mu muduga baba bahungiye muri Bisoro. Amatohoza akaba yaciye atangura. Dutandukire amakuru y'inkino. Umugwi serukiragihugu w'abigeme mu rukino rwa volleyball rwabo rwa mbere mwihiganwa iri kibera i Kigali mu gihugu c'u Rwanda rwatsinzwe amaseti 3 ku busa n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibutsa ko Uburundi buri mu mugwi B aho bari kumwe n'ibindi bihugu nka Kenya, Tunisia na Cameroon. Umupolisikazi azwi ku izina rya Ndayishimiye Zainabu asanzwe akorera mu gisagara ca Bujumbura kuri w'Imana yahawe umudari n'abarongoye umugwi w'umupira w'amaguru Intwararumuri FC kubera ko ari umukenyezi yitaho ibijanye n'inkino. Umugwi wa Mamuru FC warayushitse amahoro mu gihugu ca Kongo aho bagiye gukina urukino rwo gusubiriza ruzobahuza n'umugwi wa Diable Noir FC wo muri ico gihugu nyene mu nkino za CAF Confederation Cup. Umumenyereza w'Umurundi Thierry Hitimana yaraye ateye umukono ku masezerano n'umugwi wa Simba Sports Club wo mu gihugu ca Tanzania kububera icegera c'umumenyereza mukuru, aho yaciye atangura icese amabanga yiwe kugira afashe uwo mugwi gutegura amahiganwa atandukanye wimirije gukina. Ivyo bintu bigoye cyane nivyo imvo ni nyinshi cyane zituma ubutunzi buba bumeze gutyo, mugabo imvo ituvako irakomeye cyane gusumba imvo ziva hanze ya leta n'abarundi, cyane cyane leta. Ico ni cyambere. Kigira kabiri urugero rw'abarundi bakenye ibice birenga 75% uno munsi bari munsi ya kimwe bita
munsi y'urugero rw'ubukene icyo bita roseye do pauvreté. Icyo rero nacyo ni ikintu mwumva yuko gihambaye cyane igihe abarundi bakenye ku rugero rumeze gutyo rotodo pauvreté imeze uko 55% ubushomeri abashomeri barenga ibice 25% cyane cyane mu gwaruka gwagiye mu ishuri murumva yuko ivyo bintu bigoye ikindi nacyo nogarukako mu mamiliyaridi 1,700 igihugu gikoresha mwayo mamiliyaridi 1,700 ibice 70% by'ayo mafaranga bija mu masoko ya leta ugiye kuraba abantu baronka ayo masoko usanga ari babandi nyene ntibahinduka bo baragabuye n'ibisata abo bantu rero nkuko mwabivuze ubuye nabo muri leta bagiyemwo nibaza yuko ibi byashikiye umukenguza amateka dasanzwe icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka yafashwe ariko agira fraude y'isukari mwarabonye nkujya mu bisanzwe yaba hariho kimwe bita deontologie parlementaire canke ethique parlementaire nibaza yuko ntiyagomba kuba ari mu nama nshingamateka ku izina ry'inama nshingamateka yo nyene ubwayo nkenguza amateka ubwayo no ku izina ryiwe nyene no ku izina ry'abarundi ntiyagomba gusubira kwicara mu kibanza cy'abashinga amateka ntivyoshoboka by'ukuri ntivyoshoboka kuko nawe nese nibaza yuko bizomukunda ko ushobora kuguma hicaye bimeze kujyana n'ivyo ukunda mugabo urabona kubera inguva abo bantu bafise urabona kumengo nibisanzwe n'ibintu bisanzwe rero ivyo bice 70% by'ayo mafaranga mvuze amasoko aba yaronka usanga ari babandi ubu uye urumva harimo abantu bari mu nzego za leta kandi kizira ko bafatanya amabanga rero mu ijambo rimwe no babwira yuko abasuma ababandi abanyoni bampema zuzuye abo bantu bose nuno munsi basonje inguvu leta kandi bari muri leta indani bakaba no hanze ya leta mugo bayegereye no kuvuga abadandaza bari mu mugambwe n'abandi badandaza bari b'abanyamahanga kuko bari ruhande ya leta abo bantu rero ntushobora kubaterana intambwe ari we wese barashobora kumugura cyangwa bakamuganza kuko n'abantu b'inguvu nyinshi cyane ivyo bibuwo bashatse bakica uwo bashatse naho bashakiye niko basuma bameza ko nta muntu yibatica ntibishoboka eka ego nkiri wawe nyene ihe bya mu cegera c'inama nkenguza amateka space nje barikanuye mwaravuze muti hari kuri radio nyene Peace FM igihe mwavuga ko ngo ya des choses incompatibles mwari mushatse kuvuga ko umuntu wakorera leta adashobora kwiyungunganya ku ruhande ngo ashinga akabotike canke akore ibyo kumuteza imbere mwari mushatse kuvuga ikigaruki ikintu bita kubangikanya amabanga hariho amabanga atabangikanywa mu bisanzwe kizira none we ugerageza wishire mu kibanza wumve isukari ya sesumo ni leta 100%. Ntuze uyu mukenguza amateka nibajije gukontorora gusuzuma ivyo leta ikora agaca afata muri leta gacaza kurangura y'ibintu ntabiranguye gusa aho bagacaza no kugira ahagira na societe mu bisanzwe bijya n'ibintu bitabaho ntibibaho twarabivuze kuva kera nico gituma turiwa turasaba tuti ni haje ikintu bita registre national public no kuvuga igitabo cuguruye abanyigihugu bose bashobora kurabamwo kijamwo abantu bashinga amashira hamwe les membres fondateurs b'amashira hamwe baronka amasoko ya leta barabe yuko atari bo barabe ko atabantu abana babo barimo atabagore babo barimo nkubu turazi yuko hariho abagenerale bamwe bafise abagore babashize bafise amantuze bafashe amafarmasi bo yose gutyo abandi nabo bari mu bintu byo baronka amasoko ya leta hose ivyo ntibishoboka mumva ko ivyo bidashoboka ni ibintu rero twebwe tubona yuko umukuru w'ivyo bintu atabihinduye ntabwo ntashobora gutera mu bintu byo gutuza ubutunzi n'ibishoboka kuko mugabo ko yatangiye kwiyegereza abahinga twarumvise avuga yuko yamaze kugira wa mu tuwaye wo kuri university ya Massachusetts Leonce kandi twarumvise ubutumwa yashikirije mu kiganiro ariko aragira ahi Bujumbura
avuga yuko ibintu ivyokorwa kandi ubona ko avuga atajya umunwa twibaza neza yuko iyo ntambwe itanguye gushika bizoshoboka mugabo niba abantu bagumije haba milita bamwe bakoma amashi bamwe bavuga ibyo umutegetsi ashaka umusuka ashaka abo nta gihugu gishobora gutera imbere na gatoya mu kirundi bavuga ngo mukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwira ukuri rero umuntu utamubwira ukuri cyangwa unamukunda ni nk'umuvyeyi adahana umwana babavyeyi bita ngo resefere ukacumureka ngo umwana wanje yoshavura ngo umwana wanje yobabara hanyuma ntumuhane n'ibindi nico kimwe ntushobora rero gutafata ingingo bishoboke ari naco gituma twebwe nk'iyi soroga iyi mvugo bavuga ngo leta mvyeyi twe ntavyo twemera mu ishyirahamwe rikome twe twemera leta igendera ku mategeko ishyiraho amategeko yubahiriza abanyagihugu kandi ikayagenderako mugabo leta ntishobora kuba umuvyeyi kuko bafite manda y'imyaka 5 imyaka 7 y'inamashinga n'amateka n'imyaka 5 ingumengo nyabateri 6 sinibuka neza y'umukuru w'igihugu urumva rero kugira ngo ni mu leta mvyeyi umuvyeyi ntahinduka no warakuza umuvyeyi agumara umuvyeyi mugabo abatwara bo basaba kubahiriza amategeko n'ivyo by'ubuvyeyi nibaza yuko ataho biba ku isi leta bavuga ko leta igendera ku mategeko nta kindi bindi byose biba ari nko kwiryoherererwa gusa nta kindi ego nkiri kuri wowe ga Rufyiri ngira murazi ko hari ibibazo haheze iminsi yaba umushikiranganje wa mbere Abangiyome Bunyoni arabigarutse ko eka yaba umukuru w'igihugu amaze kubigaruka k'inshuro zirenga imwe ikibazo ca Onatel kino kibazo ntimufise ubwoba ko hoba hari ikinyegeje inyuma narijya harabavuga ko bishobora kumera nk'uko Kotebu byagenze canke iryo shamwe rikigarurirwa n'abantu runaka nta mpungenge mufise ku bijanye n'ishyirahamwe rya Onatel imbere y'uko nja kwandika twebwe mwishirahamwe urikome icyo twobivuga ko coco icyo tuzi coco nuko iyo bagize kijya kintu bita privatisation ibyo nukuvuga gushira mu minwe y'abikorera twaba amashirahamwe ya leta ni nkuko bya mu bindi bisata byose ibyo nuko bimenya nuko abari mu mugambo canke bawegereye niba bashiramo imitahe ivyo muri CNDD-FDD ivyo nibaza yuko bizwi ivyo rero twovuga amakenga tuyagira muri rusangi mu gutunganya amashirahamwe ya leta mugabisho twese duhuriza ko tuzi neza nuko Onatel iri muri koma ico turakizi neza ko ibiharuro birahari biravyerekana Onatel muri koma ni bandi bashize muri koma ni leta naho niba gira umuntu umwe avuga ngo nabakozi ni leta kuko umukuru uyitwara ashigwaho na leta abamufasha bashigwaho na leta inama shingwa harishigwaho na leta umushikiranganje ashigwaho na leta nukuvuga Onatel yishwe na leta ivyo rero nibaza yuko ryategeko ryajaho mu mwaka wa 2014 yitwa loi portance l'action récursoire nukuvuga ko bakurikirana abantu ba leta baba bakoze amakosa bayakorera igihugu n'abanyagihugu iryo rikwiye kubafata bose mugabo kubera mwe nariko ndavuga by'inguvu bafise murabona ko abo bantu mengo ahubwo nta nubavuga ko regidezo nayo nico kimwe amahera agenda muri Inter Petrol kandi ibyo byose Inter Petrol yajya yonyene kuko umuntu aravye amafaranga asohoka agera muri Inter Petrol ni ibintu byibara ni ibintu bidasiguritse noja kuri byinshi cyane ibitoro birabura birakena mugabo mugende murabe Inter Petrol niyo niza n'igitoro igaciyongera igagira ikigaco kikibiki ico bita Parc Petrolier do Gitega bayihaye Inter Petrol igaciza n'igitoro ikidandarizamo ibintu bitabaho na gatoya rero ibibazo dufise mu byukuri n'ubundi abisubiyemo ni ibibazo by'abantu bafise umwina urenze bari imbere y'abandi umwina umunoho indandende abantu b'abandi iyo bari ko baratwara ndakubwije ukuri igihugu bakiri mu kaga gakomeye cyane abo bantu yatabigije hirya jewe nosaba ntagire uzosubira kwita ngo nabasuma oyasaba abasuma bashafata kumwe ngo babandi biba ngo bashire ku kibando bamwe biba ku isoko baba biba ku modoka nta kintu kibaje nko kwiba wambaye ikoti ni karuvati ukiba abantu bose bagomba kugendera mu modoka nziza jewe nibaza ko ari byo bibandi bya mbere bikomeye cyane
tukwiye kwita ko ari ababandi mu by'ukuri kandi bakumva ko igizina ry'ububanda ariryo bakwiye kugendera bakwiye kwitwa kuko birababaje imyaka maze ndabikurikirana ndabibona umuntu akibwa usanga niwe asoma imbere y'abandi usanga niwe yicara mu bandi usanga niwe ahabwa intebe y'imbere ndabahaye akaroro nk'uyu mudamu atwara ikigero cy'umuntu w'inama nkenguzamateka mu bisanzwe ntiyarakwiye gusubira gusoma mu bantu mu bisanzwe cyane cyane ngo ari mu nama nkenguzamateka kandi iminsi yose azoba akiri muri ibyo byose nibaza ko hari umuntu azosubira kuvuga ko ari inama nkenguzamateka kakwere izoba ari ikindi kintu nicyo gituma twebwe twibaza yuko ari amashyirahamwe ya leta ariko aratembagara ari n'ibindi bisata twebwe dufata yuko abantu bafukamye igihugu mu nda n'ibyo bishoboka nk'ibyo muri ko muravuga bya onatere ko bashobora kubyigarurira n'abantu b'ababanda usanga bagomba kubona bonyene nditije arabizi yaravyiza aravyigisha burya ikintu bita ego akantu agatima muntu ki ego kwikunda umuntu wese abagafise arakavukana abagafise mugabo iyo ugiye gutwara abandi utabanje kukaniga ngo ubanze kukica ngo ubanze kuko karisha utakishe ukacaka gusumba ntushobora kwiyumvira uwundi muntu rero ucumera nka umuntu acamera nka wa mwana w'umukunzi w'inda iminsi yose aguma iyo bazanye ibifungurwa bakabishira ngaho umuntu wese ruhande rwiwe acamwita umwasi wiwe kubera abona ko ari wagomba kumutera ku isahani yiwe niyo ngorane dufise rero kuri ino sahani uno munsi ingorane dufise si ubwoko si ubwicanyi ingorane dufise n'abakunzi b'inda bagomba kugarura ibintu byose mugabo bagaca bafata umuntu wese ruhande rwaho canke babona ko ashobora kubabuza ivyo bagaca bamutoteza bamwica bamugirira ikinakiriya ingorane ya mbere ni ndandende umuntu agiye gutwara abantu rafise indandende menya ko ivyo bintu byose bishoboka je niyo ngorane mbona dufise kandi ivyo bintu bidaheze ngo bihagarare ndababwije ukuri ntituzopfa dutoye imitende na gatoya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ndabibutse ko mushobora kudukurikira kandi muciye kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu ko mukatumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 iradio kandi mushobora gusoma makuru tubashikiriza yanditse kuri wesatu nyene akaburungu Radio Peace FM aho mushobora kubona amakuru murashaka kudukurikira kandi muciye ku rubuga rwa Twitter mukadukurikira kuri Instagram mukanadukurikira kandi kuri Facebook wanditse ijambo Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ikiganiro tuko turaganira ku bijanye n'ishigwa mu ngiro imvugo y'umukuru w'igihugu ku majambo menshi amazi gihe ashikiriza ahumuriza bamwe abandi bakagira kwa makenga eka mbere hari n'abandi bayizera ndi kumwe n'abatumire badasanzwe turiko turagana ku mpera za kino kiganiro reka rero ngaruke kwa nditije mwari mwavuze ko mufise ivyo mwohanura canke mwobwira umukuru w'igihugu kugira ngo bimworohere gushika ku kwihangiro yihaye turiko turaza n'abasozera kino kiganiro nuhe butumwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ga nditije urakoze imbere yuko nishico kibazo cawe nagomba ngaruke ku kintu cyo kuvuga ngo leta mvyeyi kubwanje ni gusuzugura abarundi no kubafata nk'uko twaba turi abana erega twebwe nitwe turi abavyeyi ba leta kuko leta iva mu banyagihugu nibo bayitora ico dukeneye ni leta igendera ku mategeko ikubahiriza ayo mategeko igashira imbere imigambi y'iterambere y'abanyagihugu igashira imbere kunganisha abanyagihugu atankunzi arimwo ibyo tuyikeneye ko igatunganya iby'igihugu ku buryo ubutegetsi bucamanza ibyerekeye leta ibyerekeye ibisata by'igihugu bigatandukanye leta ntigombe gucitwara byose umengo ni umubyeyi w'igikoko w'igisizi imwe arya byose agasigaraza abana ibyashatse kwita leta mbyeyi umengo ni iraba byose akazi karagabuwe ari byo leta cyangwa leta no kuva guverinema ijejwe ubucamanza inama nshinga amateka na nkenguza amateka byose birafise amabanga bijejwe nirekere kwinjirira mu zindi nzego
ni kwita leta mvyeyi umenga ikigomba kugara kugira ngo byose birabe yibe aha ibonye agafaranga hose icishira mu mufuko wa bamwe yinasigare igaragara. N'iki kibazo cawe rero ico no bwira Perezida Ndayishimiye nuko yotimba naje umutima menyo afata ingo zibere nabivuze byogira kugira arabe audit general de l'etat suzume byose bitagenda neza mu bisata byose kugira ngo ahindure ibintu bibanje kwigwa